mwaramutse neza amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese mukurikirana Inkwavu TV. Twizere ko mwaraye amahoro. Yego, iki ni ikiganiro ca kabiri cerekeye ubworozi bw'inkwavu. Rero nkuko nabibabwiye muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro byerekeye ubworozi bw'inkwavu, n'ubu tubandanya tubashikiriza. Ubu nje kujya tugane ku kibazo kimwe rudende. Mbega inkwavu zokororwa na bande? Ni bande bakwiye korora inkwavu? Dusuye muri kahise, kera inkwavu wasanga zororwa n'abantu bafise uburyo bubayabaye. Rero wasanga zororwa n'abantu bake cyane, kuko nta muntu yabona akamaro k'inkwavu. Abantu bararusuzugura, abantu bafise uburyo buke bakwiye korora inkwavu. Mugabo kubera ko ubuhinga bubandanya butera buja imbere, isi itera ija imbere, abantu batera babona iki kintu covamwo iki cofasha muri iki, abahinga bakaguma badekuvura canke barondeza canke baronka ibindi bintu byinshi bishasha bishobora gufasha kugira imibereho y'abantu ishobora kubandanya imera neza. Naho rero bahavuye babona ko urukwavu nagone rushobora gufasha mu iterambere ry'umuntu ubwanje, ry'umuryango wanje, ry'igihugu cawe canke canje. Ugasanga urukwavu rurafashije, urukwavu rurashobora gufasha mu iterambere ry'igihugu. Rero nshuti namwe bakunze mukurikirana Inkwavu TV, naho nje kugira tuganire kw'ico kibazo kimwe: inkwavu ni bande bakwiye kuzorora? Mbega wewe vyokunda korora urukwavu? Ico kibazo rero nawe urashobora kwibaza uti mbega ni bande vy'ukuri bakwiye korora inkwavu? Abakwiye korora inkwavu rero navuga ko ari aba bakurikira. Ngira ndondagure, mugabo nawe urashobora kubona abandi bantu bakwiye korora inkwavu, nawe ubavuga muri commentaire. Ukaba utaragira sabone cyangwa subscribe, raba handitse sabone cyangwa subscribe, uca ukorako. Maze gukorako uca ubona hari agakengeri hino ku ruhande, nako nco ugakorako. Maze gukorako uca ubona handitse tout cyangwa all, nahone uca uhakora, uca wiraramira aho uzoba uhejeje. Ibiganiro byose tuzokwama dushira ngaha kuri Inkwavu TV bizoja biragushikira byoroshe. Rero abakwiye korora inkwavu, ubwa mbere ni umuntu uwo ari we wese muri rusange. Nabivuze kera inkwavu zorora abantu bafise uburyo buke, abantu bafise amikoro make. Ariko muri iki gihe tugezemwo, iki kinjana turimwo, ni byiza ko twese dukwiye korora inkwavu. Ube umwigisha, bakwiye korora urukwavu. Ube uwo umuntu yoba yiyita ko ari umukene, urakwiye korora urukwavu. Ube umuntu yoba abona ko afise uburyo bubayabaye, urakwiye korora urukwavu. Ube umunyeshure, urakwiye korora urukwavu. Ube umuganga, urakwiye korora urukwavu. Ube umwigisha, umuyobozi, abayobozi muri rusange, urakwiye korora urukwavu. Twese muri rusange turakwiye korora urukwavu. Nkuko nabivuze mu kiganiro ca mbere, ababwira yuko urukwavu rufise ubumaro bwinshi butandukanye. Urakwiye gufata kubwo bumaro ukabona nawe akamaro ko kugira akamaro gusumba akaba ndiko nawe ukorerako. Urukwavu ntiruzimvye. Mu bitungwa dukunze korora, urukwavu rashobora kuza mu kibanza ca kabiri mu bitungwa tworora bizimbutse. Rero ku buryo bwawe buke, wewe uriko urankurikirana, simpaka ngo ugire amamiliyari n'amamiliyare, amamiliyoni n'amamiliyoni, oya. Ku buryo bwawe buke urashobora kugura inkwavu zibiri. Mu kiganiro kizokurikira nzobereka ukuntu inkwavu zibiri mu mwaka zishobora kuguha amafaranga atari munsi y'ibihumbi 600 by'amarundi. Nzobibereka aho ni mu mwaka umwe gusa.
umwaka umwe ukigura inkwavu zibiri, urukwavu rwa karundi rwazimvye usanga ariko uragura ibihumbi 18, 15. Za kijambere ziva ku 20, 25. Uguze urwa karundi mugabo nabemere ko nzobabwira mu kiganiro kizokurikira kamanzi ngezaha. Mu kiganiro kizokurikira biganiro ntegekanya kubashikiriza nico kintu kizoba kirimo. Ariko bikabanze nongere ndababwire nti wewe unkurikirana, wewe muganga, wewe mwigisha, wewe mustanteri, wewe chef de zone, mukuru mutumba, mukuru w'agacimbiri, mukuru wa quartier, abayobozi bose, abayobozi bose, twese turakwiye korora inkwavu. None ndababaza, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arinze nawe azorora akahimiriza ati orora inkwavu, wundi muntu atokora urukwavu ninde? Ko twamaze kumva ko urukwavu ruzimbutse, kuba ari wese ashobora kurugura. Ni gute utokora urukwavu wewe urankurikirana? Ni gute birize byorora umuntu nk'ujya w'umubahwa, umunyecubahiro? Nawe wozorora, rero kandangize ndabipfuriza ko ndayamuroranirwa, ndabipfuza gutangura mwebwe ugwaruka cyane gwaruka, tangura ndongeye gusubiramo, tangura worora urukwavu. Mu minsi iri imbere uzonterefona umbwira uti reka ca kintu wavuga nanje narabibonye ko biri nakamaro, utangure nawe gufata agafaranga mpamagara nanje nze twicare agacupa tugasangira. Hari ingorane ukaba ukeneye amaganga, ko bamaze gutahura, bamaze kumenya ko amaganga ari umuti w'ibiterwa, amaganga ari ifumbire ry'ibiterwa, ntiwitinye, urashobora kunterefona. Inimero ni 69 134 954 69 134 954. Amaganga yose wipfuza urashobora kuyaronka atangoranye. Mu kiganiro kizokurikira nzobabwira ivyerekeye ibyo inkwavu zikunda kurya, na cyane ngaha mu Burundi. Ico kiganiro kizokurikira iki kiganiro kigira kabiri. Tuvuga ikiganiro ca gatatu azuba ari ikiganiro cerekeye ibyo inkwavu zirya, kugira umwe wese ashoboye kwiyumva ko abishoboye, ashoboye kumva ko nawe ne yotangura kuworora inkwavu. Ndabashimiye cyane rero, ahasigaye nabutaha. Bye bye.